Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR divine. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavugabutumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR divine. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari na Yesu ibaho umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe na mwene so Ntakarutimana mu kiganiro cya SAVEUR divine. Turashima Imana mushobora byose, Imana igira neza, Imana y'urukundo yabanye natwe muri mwaka wa 2023, tukaba tugiye kurangiza amahoro, tugiye gutangura umwaka wa 2024 tugishima Imana. Rero inshuti bakundwa mwese mutwumviriza, ndabifurije Noheli nziza, ndabifurije kandi n'umwaka mwiza, umwaka mushasha tugiye kwinjiramo 2024, uzotubere umwaka w'amahoro, umwaka w'umugisha, umwaka wo gusubira kubona Imana ukundi, umwaka wo kwishurwamo imitwaro yacu yose. Imana nibahezagire. Rero turaganira kuri aya amajambo dusanga mu butumwa bwiza bwa Yohana igice ni 10, turahera ku murongo wa 10 gushika ku 11. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igisuma ntikizanwa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza, nanje jeho nazanwe no kugira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Imana nishimwe. Tubona amajambo rero ari mu butumwa bwiza bwa Yohana, n'amajambo Yesu Kristo wenyene yavuze, abwira abantu, abacira umugani, abigisha, ababwira, abagereraniriza intama hamwe n'umwungere. Arababwira ati jewe ndi umwungere mwiza. Acavuga kandi ngo igisuma iyo kije kurondera intama ntikizanwa n'ikindi. Acaravuga ivy'igisuma gikora, acaravuga nawe ne mission yiwe. Rero turi kwijambo kuri nondwi rivuga ngo icazanye Yesu mw'isi. Imana nishimwe. Turi kw'iteme ivuga ngo icazanye Yesu mw'isi. Yesu acarivugira wenyene ngo nanje jeho ngo nazanwe no kuzigira ngo zironke ubugingo kandi ngo ziburonke busagutse. Agereranya rero intama, azigereranya n'umwungere, kandi umwungere mwiza. Izo ntama bene data ni twebwe abana b'Imana, twebwe abaremwe n'Imana, twebwe turi muri nosi. Imana iradukunda kandi iri mu ijuru, iraturabira, twitegereza, irabona ko bikwiye ko turonka umucunguzi yo ducungura kugira ngo dushobore kuva mu buja twarimwo twugarijwe n'umugwanizi, twari ahantu tudashobora kwikura. Yesu Kristo biba ngombwa ko asiga ubwiza bwiwe n'icubahiro mu ijuru, aza mw'isi. Imana idufashe cyane, aza mw'isi kugira ngo aducungure, kugira ngo aduhe ubwo bugingo kandi ubugingo busagutse. Bene data, muri kino gihe abantu baraharira ku majambo, mbega Yesu yavuze itariki zingahe, mbega yavuze mu kwezi kwa kangahe. Ivyo naco bidutwaye kumenya amezi n'amatariki yavukiye, ivyo naco bidutwaye. Ico tuzi gusa nuko umwami wacu Kristo yaje mw'isi, aca mu nkumi Mariya, hanyuma abajamuza muri ino si kugira ngo acungure umwana w'umuntu. Tuzi ko ico tuzi ni kimwe nuko yavutse. Imana ishimwe cyane. Guharira igihe n'iminsi n'amatariki n'ibindi ivyo ntibituraba, ariko tuzi yuko yavutse, kandi umukiza wacu yavutse, yarabaye muri ino si, arigisha, arakora ibitangaza, arakiza abagwayi, aramugurira ibimuga, hanyuma haragera igihe arangiza mission yiwe yari yamuzanye yo gucungura umwana w'umuntu.
rero n'aya majambo turiko turavugana ngaha turiko tuvuga kuri ijambo rivuga ngo nanje jeho nazanwe no kugira ngo zironke ubugingo. Uwo ninde? Ni Yesu Kristo yabivuga, avuga ngo jewe naje mw'isi kugira ngo nshobore guha ubugingo. Haleluya! Ndabaha ubugingo kugira ngo mushobore kubaho ubuzima Imana ishobora kubahimbarirwamwo, kuko twebwe hagati yacu n'Imana hari Kristo, niwe muhuza wacu n'Imana. N'ahandi mw'isi tufise intege nke, mw'isi birashika tukajuragirika, mw'isi birashika bikatugora, ariko dufise Kristo hagati yacu n'Imana. Nuno munsi adusabira ikigongwe. Hari indirimbo y'120 ivuga ngo mwijuru imbere y'Imana vise umukunza mvugira, vise umuntu amvugira, ngo numuherezi mukuru kandi yitwa Rukundo. Haleluya! Uwo ngo yamari hagati yacu n'Imana, atuvugira buri munsi. Aca avuga ngo nziko mu mutima wiwe handitse mu izina ryanje. Haleluya! Ngo kuko adapfa ngo nanje singipfuye. Haleluya! Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo ari mu ijuru, ari ngaho kugira ngo atuvugire. Nuno munsi aduha ubugingo, umwemereye, uwemeye akaza agakubita ibifukamiro imbere bagira ati mwami Yesu ngirira imbabazi byangoye. Uyo Kristo aca tuvugira imbere y'Imana ati nujya naramucunguye, nujya n'umwana wanje, nujya muri amwe napfira nawe narimwo. Hanyuma tukabona kugirirwa ikigongwe imbere y'Imana. Rero ngo naje kugira ngo ndaziha ubugingo. Izo yavuga yari zari ntama, yagereranye intama n'umwungere. Igihe umuntu afise umukuku ari ngaho, igisuma iyo kije kiba kije ngo kwiba, kwica no gutikiza. Ico gisuma ninde? Ni Satani. Nta yindi mission nawe afise atari kugira ngo agwane wewe uri kumva ubutumwa bwiza, kugira ntushobore kuzoshika muri ubwo bugingo Kristo yavuze, muri ubwo bugingo Kristo yaduteguriye, yaduhaye, kugira ngo agwane akubuze gushikayo. Uwo rero ngo numwicanyi kandi nuutikiza. Rero bene data, tube maso muri nosi, tube maso kugira ngo dushobore kuyoboka uwo mwami wacu. Aca aravuga rero mu 11 ngo ni jewe mwungere mwiza, ngo umwungere mwiza yigura intama ziwe. Imana ishimwe. Uyo mwungere rero wacu Kristo yaraje mw'isi, yatwiguze. Uyu munsi ni muzima, yaraje yigura intama ziwe, aho zari kuja mu mahonero. Abari wahaja aja kumusaraba, arahambwa, ava amaraso, acumitwa icumuro, ava amaraso, kugira ngo ayo maraso avuye yoze icyaha cyose kiri mw'isi. Mu rubavu havuyemo kandi n'amaraso amazi atwoza, adumara inyota y'ivyaha. Hari ivyaha abantu benshi bafite inyota, hari ivyaha abantu benshi barimwo, ariko ivyo vyose wemereye Kristo, ukemera ukaza hari, ugafuka mukagira uti mwami Yesu ngirira imbabazi, ntabara unkize ubusambanyi, ntabara unkize ubusuma, ntabara unkize inyota y'itabi, ntabara unkize inyota y'urumogi, ntabara unkize inyota y'inzoga, ntabara unkure kwa kaboregwe. Nukuri Yesu Kristo arabikora, nta kimunanira, aragukiza. Iyo uciye bugufi ukavyemera, aragukiza nta kabuza. Imana yacu nishimwe cyane. Rero ubwo bugingo yarabutanze, ubwo bugingo tubugenderamwo, ubwo bugingo turi muri bwo muri nosi. Abamwizeye ngo yabahaye ubasha bwo gucika abana b'Imana, ngo bo bizeye izina ryiwe. Imana yacu nishimwe. Mwene data, nimba utarizera umwami Yesu, ndakugira inama wakira ubutumwa bwiza bugushitse kuno munsi, ngo wakira ubwo bugingo bwaratanzwe. Umwungere yaraje kandi yaratwiguze, yiguze intama ziwe. Uyu munsi ni muzima, avyagiye uburyo bwa data. Imana yacu nishimwe cyane. Bene data, ingereranyo Yesu yatanze ni ingereranyo yumvikana neza cyane. Iyo ngo intama ziri mu rugo, igisuma iyo kije kwiba no gutikiza no kugira nabi. Acavuga ngo ariko jeho naza no kugira ngo ndaziha ubugingo. Imana ishimwe cyane. Yaraje rero Icazanye mw'isi, Yesu Kristo yaraje aza kuduha ubugingo. Yavuye mu ijuru aje kuduha ubugingo. Mission yiwe nyamukuru yaraje gucungura umwana w'umuntu kugira ngo amuhe ubugingo, kandi ubwo bugingo bwaratanzwe.
bidasanzwe. Imana yacu ishimwe cyane. Rero turi kuri teme ivuga ngo icazanye Yesu mw'isi. Muri ino ndwi abakozi b'Imana batandukanye bazovuga kuri iri jambo ngo icazanye Yesu mw'isi. Ariko nagenda kubarira mwene data, icazanye Yesu mw'isi yaje kuguha ubugingo, yaje kugucungura, yaraje kwigura kugira ngo ushobore kuzobanaho ubuzima budashira hamwe nawe. Imana ishimwe kandi duhezagire twese, kandi habwe icubahiro go hejuru ko yatanze umwana wayo Yesu Kristo akaza gucungura umwana w'umuntu. Icazanye Yesu mw'isi yaje kuduha ubugingo, kandi ubugingo ngo busagutse. Mwene data, ndahugira inama nawe ugendere muri ubwo bugingo busagutse. Imana iguhezagire kandi ugire neza. Amen, amen.